Aramutse bisanzuye naho muri ko muradukurikirana muri kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishiramwe Fokode muradutunga kuri kano kanya gato twacerewe ku mwanya wategekanijwe ku kiganiro. Muri kino kiganiro rero tuza kugaruka ku bijanye n'abaheruka kugenwa mu mabanga n'ubu bakiriko. Inyuma y'amatora yavutswemwo ubusuma bukabije hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu, ubutegetsi bumaze imisi bugena indongozi mu ntara, haba mu ntwaro eka mbere no mu bisata vy'umutekano n'iperereza, hafatiwe ku mazina no ku bwoko kubagenywe mu mabanga. Abatari bake baribaza niba ya ntumbero yo guhuza abarundi no gusangira ubutegetsi hagati y'amoko, intumbero yari yafundikiwe yarusha icisungwa mu kugena indongozi mu gihugu. Mbega none intumbero ubutegetsi bwa CNDD FDD bufise yoba ari yo gufatanya abarundi, guhuza abarundi canke gukumira imwe mu migwi y'abarundi? Mbega abagumya bangabo ubwabo boba banezerezwa nabo bariko baragenwa mu mabanga bashasha? Niba taruko boba babakemiki? Ngibi bimwe mu vyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Alice, nimba munyumva, mwiriwe, kaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, kaze namwe muri kino kiganiro, kaze no kuba ariko baradukurikirana hamwe n'abatumire bacu. Ego mugiriye ko nko mugiye gisahira abatumire twatumiye ni bande, hanyuma bamaze gushika ku murongo ni bande, intumbero y'ikiganiro n'indinganizo yacu imeze gute? Kumvire mwo kwibutsa abariko baradukurikira. Ego rakoze Gilbert, abatumire turi kumwe uno munsi baza kuba ari batatu. Ndabona hari abamaze gushika ku murongo. Umutumire wa mbere turi kumwe muri kino kiganiro ni Pacifique Ninahazwe, arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, naje ndabaramukije kandi ndaramukije abo tugisangira n'abaza kugikurikira bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Dr Alphonse Rugambarara, yahoze ari umushikiranganje mu Burundi, akaba mbere ari no mu bashize umukono ku masezerano y'Arusha. Ngira ngo umwidondoro ukwiye araza kuduha mu ntango ya kino kiganiro. Ari ku murongo nimba umuriko yamaze gushika ku murongo, ngira sinzi ko Alphonse Rugambarara niba umwidondoro ari satanze ariho canke ari cyo mwongerako. Ngira ngo yo kugura aka mikro kiwe akaramutsa bariko badukurikira, akanatubwira ko umwidondoro ngira ngo ukwiye canke aje yongerako. Dr Alphonse Rugambarara, muriko muratwumva mu kugura aka mikro? Kumvire ngira ntari hafi mwoba muributsa bariko badukurikira abandi batumire dufise. Umutumire agira gatatu dufise Gilbert ni uwitwa Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi wa Sefor Arusha. Yatumenyesheje ko aza gucererwa gatoya, mugabo mukanya araza kuba natwe kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Mwiriwe, sindabumva, sinzi ko munyumva. Ego turabumva neza. Alphonse Rugambarara turabumva, mwiriwe. Kumbure ngira araza kugaruka mu kanya. Alice mwobandanya. Ego Gilbert, twibutse rero bariko batwumviza ko kino kiganiro ngo twama tubigenza kiza kuba kiri mu bice bibiri. Igice ca mbere tuzaguhanahana ivyiyumviro n'aba batumire batatu turi kumwe kuri kino kibazo Gilbert yaheje kubashikiriza. Mu gice ca kabiri naho tuzakuba turi kumwe n'abariko batwumviriza, abavyifuza babaza ibibazo canke bashobore guterera muri kino kiganiro imbere yuko dutera dusozera ikiganiro cacu. Ikiganiro kiza kumara amasaha 2:30, no kuvuga ngo igice ca mbere kiza kumara isaha, igice ca kabiri kiza kumara isaha 1:30. Ngira ngo Gilbert twibutse abariko badukurikira, ngira ngo naho tarabishikira mu guhanahana amajambo muri kino kiganiro, dukoresha imvugo yisoneye, duhanahane amajambo mungwa neza. Ufise icya ashikiriza agishikirize mu buryo burashe kugira ngo benshi baze gushobora kuronka akanya ko kugira ico bashikirije.
Ego, urakoze Alice. Reka mpere kuri Pacifique Nahazwi mu mazi iminsi mwandika ibitari bike kuba ariko baragenwa mu mabanga mashasha hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu. Mbega mu matohoza mwagize kuri byinshi mwashoboye kuronka, abo bagenywe ni bande? Hari icyo mukema? Ni igiki cyatumye muri Fokode mushiramwe inguvu mu gutohoza kuri abo bariko baragenwa, hanyuma mwahavuye muronka amakuru ameze gute? Canke ni igiki cyabatangaje? Nimba atacyabatangaje, ni igiki gishasha kiri muri indinganizo nshasha n'abategetsi bashasha? Ego murakoze, ngira nohera nko aho mugize muti ni igiki cyatumye tubikurikirana kujya tubikurikirana si bishasha. Igihe cyose haba ariko haragenwa abategetsi twama tubikurikirana muri Fokode, kuko igenwa ry'abategetsi ryo nyene ni kimwe mu bisigura intumbero ubutegetsi buriko burafata mu itunganywa ry'igihugu. Muri abo mbere hakabamwo nk'abo mwiperereza dukurikirana gose, kubera ko nko muri Fokode muzi ko dufise isekeza ndondeza iguma ikora ku bibazo by'abantu bafatwa bakabugwa irengero ryabo, aho dusanga igice kinini cy'abanyuruzwa biba bikozwe n'iperereza ry'u Burundi. Muri ico gihe tuteza kuguma turondera kumenya abatwara iperereza mu bice byose by'igihugu, kugira ngo niyo hariho uwunyurujwe tube tuzi uwa mbere aheza akabibazwa muri uwo mwanya uwo ari we. Twongere turabe ko ababa barakoze bene ivyo vyaha imbere batera bahanwa nuko batera bashimirwa. Bica bitera bije rero byishura ikibazo cya mbere uko mwakimbagije. Nkuko mubivuze, inyuma y'amatora aherutse y'abashinga amateka be n'amatora y'abagize inama mpanuzwajambo z'amakomine, haramaze kugenwa abategetsi bandi batari bake. Imbere yuko ninjira kuri ico nyene, mbanze nibutse ko amatora yo kuwa gatanu ruheshi ari amatora yabayemwo ubusuma butari bwigere buboneka mu Burundi, nkuko byagiye bivugwa n'impande zitandukanye, baba bayitavye, baba abakurikiranye nka Ecclesia Katolika yari ifise aba observateur batari bake. Bose bagize ico bavuga bati ubusuma twabonye ntaho twari bwigire tubona mu yandi matora, naho n'ayandi yari yaragiye arabamwo ubusuma. Rero nivyo vyanatumye Perezida Evariste Ndayishimiye agerageza guhumuriza abandi bo mu yindi migambwe, cyane cyane afatiye ku kugene umugambwe wiwe CNDD-FDD wihaye ibibanza byose, haba mu nama nshingamateka, haba mu bahanuzi b'amakomine. Agerageza kumera nk'uwumuriza abasigaye ati ntimugire ubwoba na mwebwe muzoshikirwa, aho yavuga ko abarundi bose basigaye bari inyuma ya CNDD-FDD, ko bose bahisemo CNDD-FDD, ko kubw'ivyo nawe mu kugena abantu atazosubira kuraba iyo ivyo vy'imigambwe baza bavamwo, ahubwo ko azofata abarundi bose ico kimwe, ngo hagenda aragena abazoba babishoboye. Akaba yahumuriza rero nabo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD ko bazisanga mu nzego zizokurikira. Turavye abamaze kugena muri kino gihe, nta na kimwe kiza gisa n'ivyo yavuze. Nibutse abo tumaze kubona yagenye bwa mbere ni babura amatari b'intara zitanu zishasha. Kuri abo babura amatari batanu, uko ari batanu nyene bose na ba CNDD-FDD, niko harimwo umusirikare n'umupolisi biba vyitwa ko mengo bo nta mugambwe barimwo, ariko bose cya dusanga arabahoze bagwana muri CNDD-FDD. Hanyuma kandi CNDD-FDD ikoranije abatowe bose n'abagiye mu nzego zishasha, naho no musirikare be n'uyu mupolisi nabo bagiye muri izo nama. Rero umugambwe ukoranije ababo batowe bagenywe, kacubona na wa mupolisi na wa musirikare bagiyemwo, bica vyumvikana ko nabo nyene bafatwa ko ari aba CNDD-FDD. Bose uko ari batanu mva n'aba CNDD-FDD. Ahandi abandi bagenywe nabo mu iperereza, nabo nyene bimeze gutyo nyene, bose baboneka ko bava muri CNDD-FDD. Naho harimwo abasirikare babiri, hakabamwo abapolisi babiri n'undi w'umusivile, ariko bose
uko ari batanu batwara iperereza mu ntara bose baboneka ko ari aba CNDD-FDD uko bari muri abo nyene bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Hanyuma haragenwe kandi nabo bita abanyamabanga sinzi ko mu kirundi two bita abanyamabanga bamaho canke ntayegayezwa bo makomine nabo nyene amakuru dufise nuko bose abagenywe ari aba CNDD-FDD. No kuvuga ko ico kintu umuntu akiravye asanga ivyo Ndayishimiye yavuze ataho bihuriye n'ivyo aheza agashira mu ngiro kuko bose baboneka ari umugambwe wiwe wonyene ariko aratoramwo. Rero ibintu bikuru novuga umuntu ariko agize nka analize ariko arasesangura abagiye baragenwa gushika ubu ibintu novuga bikuru mbonamwo ni nka bitatu canke bine. Icambere ni ryo kumira bifatiye ku migambwe ritari rishasha mu baje mutino natangaye ntabwo icari gishasha no mu nzego zahahora aho hariho nk'umugambwe CNR wari ufise ibibanza 30% mu nama nshingamateka abantu bagenwa gutwara ntaba CNR bagenwa. Nukuvuga ko n'ubu uwo murongo wo gukumira abatavuga rumwe na CNDD-FDD uwo murongo yawubandanije nk'uko vyari bimeze kuva agiye ku butegetsi muri 2020. Ikindi kigira kabiri kiboneka nacyo nyene gitera kimera nk'uko cyari kimeze nuko kuva Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi nk'ibijanye no guserukira amoko uko abikora nuko iyo ibitigiri vy'ingene amoko aserukirwa mu nzego vyanditswe mu ibwizwa shingiro bikaba byaratomowe neza mu masezerano yarusha ivyo arabigumizaho. Ariko mu bindi bibanza byose aho usanga ivyo bintu bitatomowe nuko agerageza kugabanya gose nk'abava mu bwoko bw'abatutsi bagenwa muri izo nzego. Aha fatiye nko kuri aba baherutse kugenwa uravye nko kuri babura amatari batanu usangamwo umututsi umwe gusa utwara intara ya Burunga nukuvuga ko ari bice 20% ntibitandukanye cyane n'ivyo yari yakoze muri 2020 kuko kubabura amatari 18 bahahora abitwa ko ari abatutsi bari batatu naho nyene wasanga ukize mu biharuro byatera bija nko muri 18 gutyo 18%. Rero ucyumva ko yagumye muri uwo murongo kuko muri batanu ntashobora kuja munsi ya 20 ni 20% cyangwa ubusa no kuvuga yashobora gushiraho umwe cyangwa ntashiraho n'umwe ucyumva yagumye muri wa murongo nyene yahoramwo. Tugiye nko kubijanye n'abatwara iperereza mu ntara aha naho kuva muri 2015 ni raporo yakozwe na PRODH yerekana ko kuva muri 2015 atamututsi n'umwe arongora iperereza mu ntara. N'ubu niko vyabandanije. Umututsi wa nyuma yarongoye iperereza mu ntara yari witwa Calixte Ntwaramiheto yatwaye iperereza mu ntara ya Mwaro uwo yakuwe muri 2015 acaricwa muri 2016. Kuva ico gihe nta mututsi n'umwe yigera agenwa muri ivyo bibanza. Rero bano batanu bose bagenywe kurongora iperereza mu ntara bose n'abahutu kandi bava muri CNDD-FDD. Ku makomine simfise ubwoko bazana bajya ba secrétaire permanent w'amakomine gusa ico bikoze muri seni barasohoye urwandiko ruvuga ko berekana amakomine azoronka abasitanteri b'abatutsi n'amakomine azoronka abasitanteri b'abahutu. Ico giharuye usanga bagumye ku biharuro bivuzwe mu ibwizwa shingiro no mu masezerano yarusha aho bavuga ko bagena abahutu 67% n'abatutsi 33% ku rugero kuri abo batwara amakomine. Ico ni ca kabiri numva novuga ko cyuko icyamoko ingene kiboneka kigenza nuko aho bishoboka hose bitavuzwe ibiharuro agerageza kugira abatutsi bake cyane bashoboka. Ikigira gatatu umuntu abona aravye abamaze kugenwa nuko hariho mvuge mu gifaransa mvuge nti tendance de la militarisation des institutions. Mu kirundi novuga nti ikintu kiboneka nk'intumbero yo kwigiza imbere yo gushira abasirikare cyane mu nzego zitwara igihugu mbere ibibanza ubundi bimenyereye ko ari iby'abasivile bigatera bijamwo atabaye umusirikare abo umupolisi
aho umuntu afatiye nko kuri baburamatari muva kuri baburamatari batanu hakiyamwo umusirikare umwe n'umupolisi umwe ni ukuvuga ko ari urugero rwa 40% rw'ababuramatari dufise baba abasirikare cyangwa abapolisi mu bibanza ubundi muri demokarasi biba bigenewe abasivile. Ikindi ugiye nko muri mwiperereza hoho vyari bimenyerewe ko benshi baba ari abapolisi abagenwa muri service national de renseignement, ariko igishasha nuko buhateye hazamwe abasirikare cyane kuko ntibyahoraho ko abasirikare baje bahabwa kurongora iperereza mu ntara. Kuri abo batanu bagenywe babiri n'abasirikare kuvuga 40%. Ni yo tendance shasha iri kwiraboneka. Iyo igasigurika gute? Igasigurika ko President Ndayishimiye akenshi aboneka yizigira abasirikare cyane kurusha abapolisi. Kumbure bisigurika kuba wari umusirikare mu gipolisi akakunda gutinya ko ari abantu begereye Bunyoni yatwaye cyane igipolisi igihe kitari gito. Kenshi abayinuba ko ari abo kwa Bunyoni, hari abantu adafashe neza, atazi neza ibyabo. Ico kibandanya kuboneka. Bikaboneka kandi ko aguma arondera kuzana iperereza ryiwe ko bukebuke aronda kurihindura ngo ribe iperereza rimwegereye, kuko tubagije nk'amakuru y'abo basirikare bagenywe, umwe muri bo wumva ari umuntu nk'umufasoni w'umukuru w'igihugu yahagarikiye ku bugeni, aho abana biyi usanga kenshi baba bari mu karuhuko baruhukira muhira ku mukuru w'igihugu, ari nawe nabarihira amashure. Ukumva ari umuntu wiwe azanye uwo musirikare uzo batwara iperereza nko muri Buhumuza, n'umuntu nyene yumvikana ko ari uwo nko mu rugo iwe. Ukumva n'uyu wundi musirikare ukumva uko bamuvuga ko nawe ari uwegereye umukuru w'igihugu. Ica nyuma novuga ko kigira kane kumbure haraza kuzamwe ibibazo nshobore kubwira ntomora byo nzoba ntatomoye. Ica nyuma novuga kiboneka nuko naho we iyavuga mu mvugo ziwe wumva yama ariko aremera ngo ubu turagiye guhana, ngo biraguye guhinduka, ngo ivyo twaramenyereye turenza ko busiko bizomera. Iyavuze gutya abantu bumva kumengo hari intumbero nshasha yo guhana abanyamafuti ivyaha, ariko yahageze ingira ugasanga ntaho bihuriye. Nshatse kuvuga iki nkaho turavyo nko mwigenwa ry'ababuramatari nk'uwo bahaye gutwara intara nshasha ya Bujumbura, General Aloyizi Ndayikengurukiye, n'umuntu President Ndayishimiye wenyine atamwaka bari bwahere amuvuze nabi cyane, amushize mu yiti bivume abo yavuga ko batwara ama societe y'igihugu, akavuga ko ari bo bayica. Uyu yaramwagirije gose nk'igihe adugije ibiciro by'isukari, ikiro cy'isukari cyava kuri hafi 3,500 akabishira ku 8,000. Aravuga ko ivyo bintu byose byakozwe ku nyungu z'akagwe karongoye Sosumo. Hanyuma yari ko aravuga abo bantu bisha amasosiyete, yavuga ko azotwara imbere abanyagihugu bose bakabona abo bantu bica igihugu bakabita ibivume ngo aho baca hose. Uwo yatanze kwa karorero yabaye General Aloyizi Ndayikengurukiye yatwara Sosumo, ariko urumva niwe nyene aciye aduza muhana intara ikomeye cyane kumuha Bujumbura, umugwa mukuru wa kera Bujumbura, akacushira ko n'izi ntara zose zo mu burengero. Akandi karorero notanga ni nko mu batwara iperereza, aho tubona hazamwe abantu dufise mu madosiye bazwi gose mu by'ukunyuruza abantu bakabugwa irengero mu mabi twagiye turavuga iyi myaka yose iheze. Abo ni nk'uwitwa Salvatore Horihoze agiye gutwara iperereza mu buraruko muri Butanyerera, hakaba n'uwitwa Venance Miburo agiye gutwara iperereza mu bumanuko bw'igihugu muri Burunga. Aba bantu babiri nko muri Ndondeza twarabavuze cyane ku bantu batari bake bagiye baranyuruzwa bakabugwa irengero. Uyu Venance we n'umuntu novuga ko yari haye ibara mu ntara ya Ngozi, aho intara yagira kabiri mu byo kunyuruza abantu havuye igisagara cya Bujumbura. Muri iyo myaka ya Nkurunziza umuntu yagira ati kumbure abanyabujumbura bari ko bazira ko bakoze imyiyerekano bakiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, abanyengozi bo nta myiyerekano bari barakoze,
ntibyumvikane ingene Ngozi ari ikizu ubwa kabiri mu kunyuruza abantu. Rero uyu muntu katamanikirwa uravye aho yagiye araca hose intara zose yaciyemwo, mu nyuma usanga hose hagenda havugwa bene ayo mabi, kaza wumva ni wasuye kudushirwa hejuru, bica vyica rya jambo ryose umukuru w'igihugu aba yavuze, ku buryo umuntu agira ati mbega amajambo y'umukuru w'igihugu burya mu Burundi ubu afise agaciro kangana gute. Ivyo nivyo bikuru mu mwanya wa mbere novuga ko kumbure muraza kumbaza ibibazo byo gutera umuntu yagura kumbure kuvyo navuzeko. Ego murakoze Pacifique Nahazwe. Ndabona Emmanuel Ndereyimana yadushikiriye ku murongo. Emmanuel Ndereyimana mwiriwe kandi kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane mwiriwe. Ego mwiriwe. Ego me mukanyangira ngo turabaha ijambo ndaramukije abo dusangiye ikiganiro abo duteramanye n'abariko barumviriza bose. Murakoze cyane. Dr. Alphonse Rugambara sinzi ko muri ko muratwumva. Murahije kumva umwidondoro Pacifique Nahazwe atanze kuba bamaze iminsi bagenwa mu mabanga. Mwebwe muri mu bashize umukono ku masezerano y'Arusha, mwumvise ivyo Pacifique Nahazwe yaje kuvuga kandi mukaraba n'aba bantu baherutse kugenwa mu mabanga, muco bise esprit et la lettre de l'accord d'Arusha, ngira ngo intumbero nyamukuru ngenderwa ko sinzi ko ariko bisobanuka mu Kirundi y'amasezerano y'Arusha, mubibona gute? Mwebwe mubona harimo agahazi? Nego mwiriwe kare yikase ariko ndavuga sinatahuye igituma ariko ndizeye ko umunyumva. Ego turabumva ijana ku ijana. Murakoze. Ego ndumvise neza ibyo Pacifique Nahazwe aheje gushikiriza, aradondoye neza uko amanomination yagenze uko bimeze ubu. Kubakurikira neza intwaro ya CNDD-FDD, nibaza ko y'Arusha, kuko hariho amasezerano yabaye i Pretoria abantu benshi batazi, izoruhira kuba yonyene ku butegetsi. Ivyo naravyanditse mu 2004 2020, byaraboneka yuko CNDD-FDD yiharije kuko ibibanza byinshi. Alphonse Rugambara munyemere ndabakiremwo kumbure ko mu bariko badukurikira harabarutse vuba canke mbere hari n'abariko barahumura ariko batazi ivyo vyafundikiwe i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ivyo mwanditse mu 2004 muvuga yuko abantu benshi basamaye ntibabishiramwe ingufu ngo babikurikirane, vyari biki mugerageje gusongora? Turavye neza ku byari mu masezerano y'Arusha, hariho igisata ibijanye na zijya proportion twashyize imbere 60-40. Ubwa mbere twifuza yuko biguma muri post politique, yo yitwa post politique. Narindi zo post politique ntabwo ari nyinshi, biri muri protokoli ya kabiri irayi vyerekeye demokrasi no gutunganya inzego n'intwaro.
ni article 10 ijanye na administration alinéa ya 5 yavuga ati une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques. No kuvuga mu Kirundi bati hari itegeko ritegerezwa gutunganya neza uko amaposte ajanye n'ivya politique n'amaposte ajanye n'ubumenyi poste technique bitegerezwa gutunganywa. Iryo tegeko ryarashizweho kuri presidence ya Ndayizeye ariko ntiryigeze rikurikizwa. Ibyo ni ya mbere. Icya kabiri muri Pretoria rero ibyo barabirengeye ko baca bagenda muri administration yose n'ibyo mu baganga n'ibiki byose babishiramwo ibyo vya 60-40. Ibyo rero nivyo nakebuye abo twari twasangiye amabanga ya politike ariko ntibabikurikije. Ibindi ni novuga ko ari birebire bijanye na Assemblée nationale. Nuko muri Assemblée nationale hari ico bita les minorités de blocage, haba ku mategeko asanzwe canke ku mategeko yo hejuru canke ku mategeko yo guhindura constitution. Mwibuke yuko iyo minorité de blocage itahaba wa mwaka Nkurunziza yashaka guhindura ibwirizwa shingiro, ijwi rimwe gusa ryaramunaniye hama ntibyashoboka. Ibi nivyo twama dugerageza gukebura abashaka kuja muri politike bamenye ko hariho amategeko ategerezwa gukurikizwa kandi afise intumbero yo kugira ngo abari mu gihugu bose baba protege. Ibi rero iyo amategeko arenzwe ko byose bica biyangara umuntu agaca asubira hamwe twari kera muri dictature. Nivyo rero nashaka gukebura abo twari kumwe ntituzohava tugenda muri dictature umugambo umwe uzoruhira gutwara kandi nivyo byabaye malheureusement byarinze no guca mu ntambara ya 2015 ariko intumbero koko nyamukuru ya CNDD-FDD yari iyo yukuba yonyene ku butegetsi n'amasuruga yayo murabizi kuyama abivuga. Ibi rero nukubitahura kubona ko mu masezerano yararusha bitari bike twari twaratunganije ariko byose byarenzwe ko kuko haje rero intwaro y'agahotoro yasubiriye izari zihahora mu myaka ya kera kuko nare mu myaka ya kera yari intwaro y'igisoda. Ubu twagarutse mu ntwaro y'igisoda Pacifique yabivuze, yari intwaro y'agahotoro itakurikiza amategeko canke agateka kazina murundi wese. Ivyo rero nivyo tubona ubu biriko biraba. Abantu barageza gukebura ariko benshi ntibabibona kandi byo babikwiye ko abantu babona ko ibijanye n'amategeko byotegerezwa kubahiriza kuko niyo protection y'umunyagihugu uwo ari we wese. Ikindi no kongera ko kubijanye n'amasezerano y'Arusha igituma mvuga cyane ko ari amategeko, abenshi ntibazi yuko amasezerano y'Arusha ari itegeko riri muri constitution ryotegerezwa kubahirizwa nk'uko ryanditswe nk'uko twabyumvikanye ariko hakabura rero ubushake bw'abanyepolitike kuko yari programme yo kugira ngo amahoro agaruke, umwumvikano mu Barundi ugaruke, gusubiza hamwe ko Barundi kugaruke ariko byabaye gushika ubu imfagusa. Ibyo nivyo no kongera kuvyo Pacifique yavuze no kwishura ikibazo cyanyu. Niba hari ibindi bibazo kubijanye n'amasezerano y'Arusha ndaza gushobora kuyishura. Ikintu no kongera ko gatoyi kumbure tuza kugaruka ko gatoyi nibijanye nico nita ideologie kuko ibintu byose bikorerwa muri politique bifise intumbero ideologique. La pensée iri
iri mu bategetsi mu batwara umugambi runaka ni iyihe. Iyo rero ideologie niyo tukeneye kudefinisa kugira ngo tubone yuko yamye ihari kuva ubukoroni buje, yarubatswe irakura. Turaza kugira n'ikiganiro duhejeje ibi kuri iyo ntumbero cyane kugira tugerageze kumvisha abarundi ivyo vyiyumviro bituma tuguma muri izi njyane, ideologie d'exclusion et de génocide. Kubona ko abantu bagenda muri politike bashaka kwiharira ubutegetsi bwose, batabona yuko hariho abandi bategerezwa gukorerwa ibyo bategerezwa gukorerwa mu gihugu cifashe neza gifise amategeko. Murakoze cyane. Manuel Ndereyimana, nibutse bariko badukurikira ko muri umuvugizi wa Sefor Arusha, ariko mwarigeze kuba muri mu mugambwe CNDD-FDD, abariko baragenwa benshi ngira murabazi, muraza amamuko yabo, murazi kamere yabo. Uno munsi mwumvirije ivyo Pacifique yavuze, mwumvirije ivyo Alphonse Rugamba araheje kuvuga mu kanya, mbega akaranga mutima canke intumbero y'ivyo mwagwaniye canke CNDD-FDD yagwanira ni ibi turiko turabona, nimba atari ivyo ni ibihe? Hanyuma mbega mu mugambweho aba bariko baragenwa barabahuriza ko ku makuru mufise ko tuzi muvugana nabo mwahoze muri kumwe mu mugambwe? Murakoze cyane kumpa ijambo. Mumbabarire ijwi rirasaraye gato kubera grippe. Bon, muti rero aba bariko baragenwa wo bazi mico akarangamutima. Icyo mwomenya, abatware ba CNDD-FDD ubu bihaye iyindi ntumbero, uwundi murongo atahuhuriye n'akarangamutima kanditswe mu mpapuro. Kuko iyo batwara bakurikije akarangamutima, kumbure igihugu kiba kimeze neza ubu. Ariko kuva aho havukiye akarangamutima gahagaze ku nda, gahagaze kuri mpinga yanje, kwa mwana wa mama, mukimenyane, ibintu rero byaciye biyangara. Hagiye harimo abasendede barenga ibice 80% bumiwe, batagifisa ayo bacira nayo bamira. Utinona aba bantu bagenwa boba hari ikintu bashoboye kuzana cyo humuriza abantu. Murazi hariho slogan muri CNDD-FDD badevelopye ejo bundi, iramaze n'igihe ivuga iti tuzotwara gushika Yezu agarutse, abandi bavuga Yesu. Donc ibyo rero kugira babishike ko baciye badevelopa ama mechanisme ajanye no guhasha wozana icyumviro cubaka wese, kumucinyiza, kumurara ku mugono, bamwe batumva ngo batwawe batazi iyo babatwaye, bamwe bagatorwa ari biziga. Hajya baba ariko berekana abandi ati ndimuze muhirahira. Murabizi ko no mu nama nshingamateka hariho n'abashingamateka bagerageje kugerageza kumera nk'abashaka kubabwira bati subira ku murongo, muriko murata umurongo. Ayo babonye murayazi. Sibyo umuntu ntiyorinda kubisubirako. CNDD-FDD uno munsi rero abo mubona banoma nabaje kuyoboka, kandi si baba CNDD-FDD uvuga ngo bari bazwi mu mugambwe kuva kera. Ibyo bya ideologie de base nta na kimwe bazi, ariko barabazi ko ubube gito. Barabazi ko ubube gito. Aruturero mufise muri aya mazina yatanzwe kugira ngo nimba ivyo muvuga abantu bumve ko muri ko muvuga ibintu mufite ivyemezo ko batigeze bamenyekana mu mugambwe ariko arabaje kuyoboka. Barimo bagiye bambara imyambaro wa CNDD-FDD ku occasion mwamwe yo gusaba
barimwo muri abo hariho n'abamenyerewe muzi tutovuga muri abo naho batari yosije uno munsi kubera bo bamaze gukora amabara kuko aba ndabacunze kuri turuna ni batangura amaderapage kuko niyo mission bafise ariko ababisaziyemwo mu kuderapa murabazi iyo babashinze gutwara za seni iyo babashinze gutwara za cour constitutionnelle iyo babashinze ibindi n'ibindi amabi bakoze murayazi iyo babashinze iperereza umengo bavuye mu ishure ryo kwica kunyuruza no gucinyiza ibyo muzobibona abo baje babaye nome ubu baba developye bavuze ababazi neza ibyo babazi ko ibibi bakoze n'ibindi ariko babaye nome dufate nk'abaguverineri reka tubahe umwanya turabacungiye ahantu ariko intumbero ni yayindi bategerezwa kuzana icyo batumwe comme mission kuko utabikoze gukugwa nabo abarundi basigaye batinya gukugwa mu kazi kubera babona bati nta bundi buraro nta bundi buramuko babe bamenya yuko mu kazi ka leta amaposta ariyo ni make umuntu arashobora gukora ibyiwe cyangwa agakoresha ubwenge Imana yamuhaye akabaho akaranda service igihugu n'abanyagihugu atigeze yandikwa ku ntonde z'ababaye nome par décret n'ibindi ariko rero babanje Emmanuel Derimana dufashije abariko baratwumviriza Pacifique Nyazo yigeze kuvuga ngira ngo umwidondoro w'abo bantu kahise kabo muri rusangi mwebwe mugize muti ico batumwe mission batumwe ku makuru mufise cyane kuvyo mwaba mwebwe muri ko muraraba nko kwihweza ico batumwe co bari giki ubona nk'umuguverineri aba ari umukuru w'igihugu mu ntara atwara urumva ifo kwagendera mu makanda ya shebuja akora iki ninde atabizi ni umusuma wa mbere mu gihugu ni umubeshi wa mbere mu gihugu urumva nta rukundo afitiye Burundi nta rukundo afitiye abarundi nayo makanda rero baje gukomereza ko nimuronderere kure soko niruze nta bindi baje gukora birazwi si bishasha nababwiye nti iyo ushaka guhana impene uyizirika ukiziriko kirekire reka tubahe ico kiziriko kirekire baze bibaze ngo two bigira nta barundi babibona ariko hazogera igihe vuba mutangura kubona urubuto rwatewe hanaziki sikera kuko ntushobora kuja kuba nome gouverneur canke patron wa documentation nationale mu ntara udafise aho waciye bakabanza bakakwotsa ugasha neza ukavaho uvyemeye nico gituma rero kindi bakoze ibishoboka byose kugira ngo inama nshinga amateka yari gushobora kuba irimwo abantu bamwe bashobora kuba badakorera inda bavuye mu migambo batavuga rumwe na leta bavuga bati inama nshinga amateka iheruka baratugoye reka twihe amanota yose 100%. Nta bindi bakeneye gutamba birorera ibyo bapfunditse bikaba ari byo baza gusuka mu barundi intumbero niyo biheraho kuri iyo nama nshinga amateka itazovuguruza ikintu na kimwe itazokonvoka umuguverineri ngo imuhore ibi nibi kubera azoba yarakoze ivyo leta yiwe yifuza ivyo umukuru w'igihugu yifuza bibaho ku barundi bose reka mbe ndagejejeho turaza gusubira tuyaga nta kibazo murakoze murakoze cyane Emmanuel Ndereyimana
Pacifique Nahazwe mu kanya mwatanze umwidondoro n'amakuru mwaronse ariko kandi kumbure ko muganira na benshi harimo nabo babaha amakuru muri CNDD-FDD niyihe ntumbero yinyegeje inyuma yigenwa mu kanya Alphonse Rugambara yerekanye ko ari intwaro y'igisirikare kandi tuzi ko kenshi intwaro ya gisirikare iza kenshi y'igihugu kiri mu ntambara umuntu abiravye ku butaka bw'u Burundi nta ntambara iri kiravugwa cyane nigiki mu makuru mufise cinyegeje muri ivyo nimba no musi ariko havugwa ababura amatari kumbure na leta ishobora kuzohinduka nimba hari amakuru mufise mu yadusangiza umuntu avuganye n'aba CNDD-FDD usanga muri no misi bose bameze nk'abajovye niko novuga n'abantu bameze nk'abazazaniwe bose bari mu bwoba batazi mbega je nzoronka canke sinzoronka mbega buca njahe mbega buca nkugwa bose bameze uko ubavugishije muri no misi wumva bose bameze uko hari n'umutegetsi umwe yantwengeje uko nyene ntashobora kuza ndabavuga bariho yantwengeje umunsi umwe ndiko nandika abantu bitezwe mu nzego zimwe zimwe ko bishoboka ko bashobora kugenwa numva nyandikiye ngo mbega jeho ngo ni wonyandikamwo ngo nanje ngo kakira ngo ega ndafise ngo n'ibintu nakoze wo kwandika ugasanga izina ryanje baciye baribona rikaduga ngo bijya wandika ngo burya biragira ngo ari ico biheza bikakora ngo bonyandika ko bumfashije umva aho bageze bariho bose bataze jo ingene bigira bigende uwundi arambwira ati hari ico mutariko murakurikirana n'urugero rw'abantu bo mu butegetsi ubu baja muri mission bakaca baguma hanze tiburya abariko barahunga ni benshi cyane naho mworaba agira ati muraba aho mu Birigi muraba handi muzobona urugero runini rw'abantu baza bakaca bagumayo ati n'abasigaye ni benshi nk'umuntu wese azi ko afise hari imisi agisigaranye ya visa Schengen muri pasiporo yiwe arindiriye kuraba gusa ko leta igenwa arabe kumburingira ibindi biti bikeyi byo bisigaye abonye atarimwe ati ni benshi biteguriye kuca bacomoka bigire rero muzotangara mubonye urugero rwo guhunga bariko muri rusangi bicaye nabo nyene batabona iyo bava niyo bariko baraja ico bakinyegeje gerageje kuraba nuko ndayishimiye ariko arondera gukora CNDD-FDD yiwe n'abantu biwe n'intumbero iboneka ko yaje afise buriya je ndavye intumbero ziwe ni nka zitatu zikomeye cyane zimwe zihuye n'ivyo Dr Alphonse Rugambara yavuze n'iyindi yiwe n'indi ntumbero yiwe yo gukora ubutegetsi personnel bwiwe izo ntumbero mbona nizihe icyo mbona yaje afise mu mutwe kuva mu ntango hariho icambere cyo kuheza opposition yabona icyo yabona ko bahanganye uwo bahiganye mu matora ya 2020 yaje afise mu mutwe ko ategerezwa kumuheza no kuvuga Gwasa na CNL burya yaje intumbero yiwe ari uko batazosubira guhiganwa abonye ingene byari byamugendeye muri 2020 afata iyo ntumbero ko uwo muntu ategeza kumuheza hari wari kwantera inkuru wundi muri no ndwi niwe yagize ati yari uwo mu ruhande rwo kwa Yakobo Bigirimana arambwira ati twebwe Yakobo Bigirimana aherutse kutubwira ati buriya rero twebwe akazi karaheze mw'abantu nimwitege ngo hari biti tugiye gusubira kuronka ati buriya twariho ubwira tugore Gwasa ati ko Gwasa mushoboye na twebwe karaheze umva iyo ntumbero yari himeze uko kubaheza abo basenera intumbero ya kabiri ahuriye ko nabandi benshi bari kumwe ari imwe ideologique Alphonse Rugambara yatubwiye ni yuko baheza hari ingwano y'ubwoko barimwo yo guheza ico no kwita influence yose y'umututsi mu gihugu hamwe bahereye kuri iprona sinzi ko kuva mu ntango ibibona ariko buriya intumbero yo guheza iprona nayo nyene iriho nkuko ariko ndabivuga bayifise kuri CNL mu ntango hari ibimenyetso burya bitabesha byagiye biravyerekana ingenda ashitse ku butegetsi acanyarutsa nk'ijya condamnation ya Buyoya nawe bari kumwe hanyuma haciye ukwezi yarapfuye akaca mwima
kumuhamba co kimwe n'abarongoye igihugu kumuha iteka ry'uwatwaye igihugu nk'uko bashatse kuvuga ati aba baperezida ubu dufata ko aba batabaye abaperezida aba b'abatutsi ntidushaka ko babamwo kwitwa ko nabo bahoze barongoye igihugu hanyuma hageze mu by'inzego byari byahereye no mu igwizwa shingiro rya 2018 aho ikibanza cya mbere cy'umukuru w'igihugu kigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gisa n'icyafuswe ibyo yaragejwe byose bakaca biha uwari cegera cya kabiri baca bita umushikiranganje wa mbere maze bakacyasigaza uwo bita icegera cy'umukuru w'igihugu atanakimwe ajejwe hagumaho ishusho kumengo haracyariho wa muntu yavuzwe muri Arusha ariko ata kintu na kimwe ajejwe mu gihugu iyo biri muri iyo ntumbero nyene ndiko ndavuga bikaca bibandanya gushikaho ubu bagezaho iprona bagira batubu ntitukinaikeneye na hamwe wamenga nimperekeza n'ivyo ntitubikeneye nta kibanza na kimwe tuyiha mu nama nshingamateka nta kibanza kiyiha ijambo isubira kugira ejo bundi numvirije umukuru w'igihugu yakoranije bakuru imigambwe ngo ariko bavugana ibyavuye mu matora numviriza umukuru wa iprona ijambo yavugiyeyo amera nk'usaba imbabazi avuga ati naho twavuga kujya twari tuzi ko CNDD diteza gutsinda avuga ukuntu yiyoroheje cyane umenga ariko abasaba imbabazi naramwumvirije ndagira nti ubwo bano bantu by'ukuri baramaze gutahura umugambi CNDD bafitiye ndibuka muri hari nka 2013 canke 2012 nigeze kuja kuraba Hussein Rajabu apfunzwe mu mpimba icyo gihe hari hinjyane muri iprona hagati yabo kwanditije nabo kwa Bonaventure niyo yankana hanyuma turiko turaganira ku bitari bike byari mu gihugu arambwira ati tiburiye hari ikintu mutazi ati twebwe mu byo twari twaravuganye nuko n'ingoro ya iprona tuzoyisambura nuko atabuye rizosigara kurindi nuko ata iryo zina rizofutwa mu gihugu ko niko yabimbwiye ati burya nti abaporona ntibazi ibibarindiriye imbere ivyo ari vyo rero uravye uwo murongo wose kumwe nanye mvuga nti aho Arusha cyane ibidashingiro bitavuga ati bitigire nibi bakora ibishoboka byose nk'umututsi ntabemwo abo aporona bakabanye ukabona nyine ko bariko baraba marginalize ubuho rero babashikanye ku kanyuma mu mvugo uri kurumviriza hari imvugo yo kubanyaga amatungo bafise aho bavuga ngo najya ama permanence yabo ngo yari ama permanence ya twese uko kera ngo twari mu mugambwe umwe ngo twatanze amafaranga twese ati nabijye bitegerezwa guhinduka uriko urabyumva uguma ubyumva iyo ntumbere iri kwiraja naho abantu bataba ariko barabibona rero uciye uraba uwo murongo nk'ico bagisigaye ico bagiye kwataka gose ishobora kuzoca kibi gisirikare mu gisirikare niho hitwa kirabo bantu bakera hakiboneka abatutsi bashobora kugira ijambo bafise ibintu batwara bashobora gutinyikana buke kubiba biriko birakogwa ashobora bati mbega bano basirikare bari Pacifique nahazwe imbere ko muvuga igisirikare muri ko muravuga uko yuko iprona bagomba kuyima ikibanza na kimwe bisigura yuko nicegera cy'umukuru w'igihugu ashobora kutazoba ari uwo muri iprona ku makuru mufise birashoboka ntikirahera neza ntikirahera ariko mu mvugo yabo kirashoboka naco nyene kuko ndayishimiye uko yo basigura avuga ko amategeko avuga ko icegera ciwe bataba basangiye ubwoko ati rero kuba tudasangiye ubwoko ntibisigura ko ategerezwa kuba ari umututsi cyangwa ko ategerezwa kuba ava no muri iprona ni ukuvuga ashobora kuzana hariho bamwe mu mashyirahamwe y'abatwa banyandikiye yuko hagati yabo bariko barikekana ngo woba icegera cy'umukuru w'igihugu ni ukuvuga ko ashobora kugira ati ninaza n'umutwa nzoba nkiri nubahirije ibwirwa shingiro n'amasezerano yarushaho ko ntidusangiye ubwoko urumva iyo ntumbero iriho sindabizi ko ubu nyene azocagera kuri urwo rugero kwaca kura bazombanza nta kivuga ko ategeza kumukura ico nta kiriho gushika arashobora kumugumizaho nta nica namugoje mu rundi mbona ari hari ijambo ry'igifaransa avuga ngo beni oui umukomyi w'amashi ruhande yiwe
ntaco mbona mugoje niyo iprona yiwe bayisambura abona mu gukora intonde z'ingene abahagarikira amatora byakozwe abona ntaco yashoboye kuvuga yarabiretse biragenda uko simbona icyabujije kumva ashobora kumugumizaho nk'uko ashobora kugira iyo ntambwe ikurikira ko nawe nyine avuga ati n'uyu namvireho abantu batere baba bake cyane abo mbona hafi yanje batere n'ukuri bamba mu maso birashoboka ko ashobora kuzoja kuri iyo ntambwe biracyari ivyo bintu by'ibinyongoshwa umuntu ataramenya neza ko azoshika kuri urwo rugero aho mvuze abasirikare sikindi gitumye ndabivuga numvise umwe nk'umugenerale baba ariko barakurikira ibintu numva abavuze ngo yaganiriye ngo twumvise umukuru w'igihugu avuga ko bazohindura ngo twumvise ko avuga ko atazoguma atora mu CNDD ngo twumvise avuga ko agiye guhamagara ngo abandi bantu bafite icyo bashoboye bingira akamaro ukumva bafite icyizere ko yigirije kubizigira urumva ndabyumviriza ni kuri hamwe nkavuga ni kuri none igihugu kigeze aho abantu batagishobora no kubona na gatoyi umuntu akakwereka ibyo ariko aragira ariko kanka kubibona kandi uri kurabibona mu maso yawe akakubwira ko atagukeneye atagushaka mu byo akora byose mugabo kanka kubibona ko ari byo ariko aragira rero Jesse nkekeranya na gatoyi ko mu myaka tugiye kubona kino kiringo kizokurikira ari kugabanya gose abo ba ex-FAB nabo bafata nkabo bari mu gisirikare bafite ingufu muri ico gisirikare ubuhinga buzokoreshwa ni bwinshi bumwe buraboneka n'ibijya cya gisirikare gishasha ariko baravuga cyitwa FRAD kuduza imbonera kure ukazuha ibigwanisho bakitwa force de réserve ni ukuvuga utera ugabanya equilibre y'ibiharuro biri mu nzego z'umutekano ufatiye kuri ico cyamoko rero kizogenda buke gutyo gushikaho batinda nabo nyene bakabagira uko bariko baragira iprona tendance ya nyuma mbona ndayishimiye afise yo yumva ikiza kugwana nabiwe nuko afise intumbero yo kwigizayo uko ashoboye kose abitwa ko bayoboka abo kenshi bita ngo nabo kwa Nkurunziza ni kuvuga bacafata bari inyuma ya Bunyoni bacafata abitwa ko bari inyuma ya Ndikuriyo ubu urabona ko umengo baragabura numva navuze nti dufashe nk'ubu nko muri ibi by'iperereza urabona ko azana abantu bashyashya akazana abasirikare mu iperereza abo yizigiye hanyuma baba polisi bagifatwa ko ari abo kwa Nkurunziza ari abo kwa Bunyoni ari bo babo bo kwa Ndikuriyo agatera bagabanya muri ivyo bibanza kandi hanibutse ko harimo n'irindi kosa rikomeye kuzana abasirikare gutwara nk'iperereza mu ntara kuko ubuzanye ko abasirikare bapfunga abasivile mu bisanzwe ico ni kintu cyari nko mu bizira kirazira ko umusirikare ari wapfunga abasivile bategerezwa amadosiye yabo kumvirizwa n'abasivile basi abapolisi baremewe kuri ivyo hanyuma ahandi bikigwa n'abasivile nkabo mu masentare ariko kuzana abasirikare gutwara iperereza mu ntara bo nyene barasanganywa iperereza rya gisirikare ni kubera ko umuntu ashobora gukenera abasirikare bazi no muri iryo perereza rikora ku bibazo by'abasivile kubera ikabazana kubera iki rero niyo ntambara iriho yuko agerageza gukora inzego ziwe akagerageza ko ashoboye kose kwigizayo abo yitabo kwa Nkurunziza abo kwa Bunyoni abo kwa Ndikuriyo ariko mu bwenge bwinshi nkuko yagiye bigira no kuri ibyo bindi byose nagiye ndavuga rero ubwiyura mu nzego zose ziza ico kiganza kiraboneka bariko baragwana hagati yabo ariko mu bwenge batabishize hejuru batabivuze nk'abasirikare babiri b'abapolisi babiri navuze mu iperereza umwe uca usanga ari uwa Ndikuriyo nk'uyu Venance Miburo avuga ati ni umugenzi wa Ndikuriyo ni nk'uwiwe nyene be n'uwo bita Gihahe bo mu Kirundo Venance n'umuntu wabo kandi bakiyamutwara mu ntara yo kwa Ndikuriyo muri Burunga hanyuma wa Salvatore Horihoze navuzemwo nawe nuwo ni nk'inshuti cyangwa umwana wa Zeno Ndaruvukanye asanzwe ari muri bya Conseil des Sages du CNDD-FDD rero uca wumva ndayishimiye bagabuye ndayishimiye arazanya biwe abasirikare biwe babiri hariho n'uwo atwara iperereza Gitega nawe nyene ari umuntu wiwe wamugumijeho hama Ndikuriyo na Zeno Ndaruvukanye barashoboye guplace abasi naho abandi bantu babiri iyo ngwano interne iri gutyo nahita vuze
ntivugirwa hejuru ariko iriho no mu bindi bibanza usanga ari kunyinyurana bimeze gutyo ariko mu gwenge rwinshi. Ego Alphonse Rugambara arangira ngo Pacifique aragize ati hariho icinyegeje inyuma anabisobanuye mwebwe muremeranya nawe mubona namwe ko hoba hari icinyegeje inyuma yabo ariko baragenwa canke ko kukirana ko muri CNDD-FDD. Urakoze nje sinovuga ko hari icinyegeje kuko urabisoma uzi uko ibintu bitunganywa muri politike ubona intumbero y'umuntu ari ku butegetsi urashobora kubona iyo ariko arajana politike yiwe kuko uba umaze kubona gutahura neza ishimikiro y'ivyiyumviro vyiwe. Nka tuvuga ideologie exclusion et génocide kugira ngo ushike kuri génocide utangura kuri exclusion. Twarabibonye mu myaka ya mbere y'u Burundi mu byo dushikiriza turavuga ibibazo byabaye hagati y'abaporo nabo nyene Casablanca Moronvia niho hatanguye kuba ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu Burundi bifashe iyo ntumbero. No bahanga karorero mu matora yo muri 1965 ikintu cabaye imbarutso kwikeka ko hari ibintu byinyegeje mu matora yabaye muri 1955 nuko nko mu nama nshingamateka le bureau de l'assemblée no kuvuga bari bajeje kurongora inama nshingamateka yari abahutu gusa kandi yari iprona yatsinze. Byarabonetse rero yuko hariho intumbero muri ayo matora yari yafashwe mu kwiyamamaza n'ibindi. Ni nk'ibi byatanguye aha muri 2015 intumbero yarabonetse kuko no mu majambo bashize imbere kugwanya ijya movement yabaye 2015 barashizemo ivy'ubwoko ahanini. Murazi yuko hagati ya 2005 2010 byasa nuko biriko biragabanuka ariko bariko novuga barakukinga bararaba ingene boshobora kubigushika ku ntumbero bari bashaka. Novuga kandi nuko abandi banyepolitike yindi migambwe je novuga ko yaraborohereje kuko ntiyatahuye hakiri kare iyo ntumbero. N'ubu sindabona yuko hari benshi babitahura uko kubaka bashaka gushika ku ngingo zabo batunganije kuva kera. Ndabaye nk'akarorero mu makuru twaronse ku bijanye na les forces de défense de sécurité ibijanye n'umutekano kuri bose aho FDD yatangura kubaho 1994-1995 mu nyandiko basohora ikibazo cy'igisoda cyaragaruka cyane kandi baravuga neza igituma bashaka ko igisoda gihindurwa kuko cyari gihejeje kugira tentative de coup d'état assassinat de président Dadaye aho umuntu yovuga ati kumbure biratahuritse ariko importance umuntu ayishira kuri information yaronse barerekanye bavuga bati armée mono-ethnique Tutsi. Okay. Bapropose 50-50 mu biganiro biyamiriza ivyo twari ko turagira ikajaga Kigobe n'ahandi bati badashizemwo ico kibazo cy'igisoda FDD ntizovyemera. Aho mu ntango yari 50-50 ariko byaragiye guhinduka mu minsi kurikira izo 50-50 zirahinduka zigera kuri 80-20. Aho no kuvuga ko hagati yabo hariho
ivyo ka Pacifique yari karavuga izo ngwano d'autres idéologiques ziba zihari naho nyene kuko haraho usanga abo twebwe mu nyigisho dutanga tuvuga les hutisans les tutsisans hariho bamusanga bari modéré abandi bari extrême des deux côtés ugasanga rero nk'abo bari batanguye senga abandi kumure barakubise ku ndoka ati no ku muntu ati ibyo muri ko muragera nibikireka tuguze hejuru dushaka intumbero ishika kuri 80-20 ugaca ubona rero yuko hanini abo muri FDD batanguye abaje gufata ni novuga importance muri ligne politique ligne idéologique barabo muri paritutu ahanini kuko nizo zame ziri intumbero zabo bumvirije Gahutu Remire yashikiriza le citoyen umututsi ni citoyen wo hasi akeneye kuba protégé n'abahutu n'ibindi atari umusitwaye asanzwe ni naho n'ubu uhora wumva bavuga ati abene gihugu n'abanyagihugu bakabitandukanya iyo niyo ligne idéologique yabo kuva bagitangura gushinga igihugu ikaduga ikakura izo ntumbero rero nizo ziriko zirakogwa ubu Alphonse Rugambarara ntabakiriyemwo hari ikibazo kihari uno munsi nibutse ko mwigeze kuba muri umushikiranganje imbere mwari kandi no mubishikira canke abahanuzi ba president nyakwigendera Major Pierre Buyoya icyo gihe ababizi CNDD-FDD ikigwana abatwara intara benshi barabasirikare kubera ko iyo cyari mu ntambara uno munsi turavye babiri kuri abo batanu b'intara bagiye kurongora intara harimo umupolisi n'umusirikare ku bwanyu mutanga insiguro izihe mufatiye kuzo mwafatira ko icyo gihe ku ntwaro ya Buyoya uno munsi n'igiki cyotuma hagenwa abasirikare kuja kuyobora intara naho nyene biroroshe gutahura kuko CNDD-FDD mu bimenye iri mu ntambara ibyo Pacifique yashikirije ni intambara yo kugira ngo bashike koko biharize igihugu bonyene yabuze ndikuriyo abivuga neza wewe umugambi wacu n'igihugu rero iyo ligne idéologique ni muyitahure iyariyo nta kintu gitangaje ushobora gukurikira uko bariko baravuga uko bariko barubaka ni ligne idéologique bariko barakurikira harashobora kuba gorane hagati yabo yuko iyo nomination uyu n'uyu kuko nabo nyine hagati yabo umwe arategura ati naje nzotera nshikirwe ngo mukuru w'igihugu ariko kubijanye n'intumbero idéologique ntaho batandukaniye barakubuye abo boba bari modéré bakabashira iruhande ibyo nibiboneka nibyo bihari rero ntibidutangaze koko ko bashira imbere abasuda kuko baracyari mu ndwano udatahura yuko tukiri muri iyo ndwano nta ngwana azoshobora gukora kuko nibyo bihari bitangaje cyane ikindi no kongera ko cyane kuko mpora nshimikira cyane gutahura amategeko kuko iyo ubonye leta ishizeho itegeko cyane ibwirizwa shingiro nusome neza urabe uko inzego zitunganye muri iyi constitution yo muri 2018 nyagerageje gukebura abajuriste nibaza ko bamwe batabibona neza hari mu bisanzwe muri une constitution démocratique inzego nkuru zitatu zirazwi pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Zotegerezwa kuba zigenga. Bagashiraho amategeko yerekana ingene zikorana. Turavye constitution ya 2005. L'exécutif et le législatif byari bitandukanye. Ni naco gituma byatumye bimwe navuga kare ya tegeko Nkurunziza yashaka guhindura itashoboye guhinduka
ibyitwa minorité de blocage umunyepolitike atayitahura ntaba ari karagira politike. Rero muri 2018 ibwirizwa shingiro ryarahindutse. Iryo bwirizwa shingiro rizana ubutegetsi bw'agacinyizo, ubutegetsi budashobora gutandukanya president, pouvoir exécutif na assemblée. Hariho article ivuga neza, article 202 mu ma relation hagati y'inama nshingamateka n'umukuru w'igihugu. Iyo inama nshingamateka yatoye itegeko, iryo tegeko rigenda kwa president kugira ngo ari ratifie, arishire ko umukono.